Mwiriwe neza bakundwa nshuti muri hano, kuri jewe n'umugisha udasanzwe kubana namwe aha muri Melipija Shiri kugira ngo dusangire umwanya w'ikiyago tuyage ku ijambo ry'Imana hamwe no ku mugambi wayo uhwanye n'uno munsi wa nyuma. Nico gituma ngomba gusoma muri Yohana Mutagatifu igice ca mbere umurongo wa mbere kugeza kwa 18 ahavuga ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere, byose vyaremwe nawe, mu vyaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Dusome kandi na mw'itanguriro igice ca mbere murongo wa mbere havuga ngo havuga uku gukurikira: ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Ikigo cacu muri kano kanya ni urubuto rw'ijambo rirema, ibanga ry'urubuto rw'ijambo rirema. Biciye mu vyanditswe twararose ubumenyi bw'uko Imana ari umuremyi w'ibintu byose. Mu Baheburayo igice ca 11 murongo wa mbere kugeza kwa gatatu haravuga ngo ukwizera no kumenya rwose ivyizigirwa udakekeranya ngo ntibizoba, kandi bitabonwa niko kubitumenyesha ko ari ivy'ukuri. Icatumye abakera bashingirwa intahe nuko bari bagufise. Ukwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nico catumye ibiboneka bitaremwe mu biseruka. Hariho ibintu bitaboneka ariryo ari jambo, ariko muri iryo jambo ariryo rubuto rurema. Iryo jambo mwitegereze namwe, iryo jambo niryo ryagaragaje isanzure ryose iyo riva rikagera. Ndetse kandi turabwirwa mu Baheburayo igice ca mbere murongo wa mbere ukabandanya haravuga ngo kera Imana yabaririye basogokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Muri iyi minsi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashiriyeho kuba samuragwa wa byose, niwe yahaye kurema isi. Uwo kuko ari gukayangana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kameremere kayo, kandi ashigikiza byose ijambo ry'ubushobozi bwiwe, ahejeje gushiraho mwuhagiro w'ivyaha avyagira iburyo bw'icubahiro, c'ubwami bwo mw'ijuru. Rero murabona ngaha haratubwira ko biciye muri Kristo, biciye mu mwana wiwe Imana, havuga ko yaremye ibintu byose. Havuga ngo uwo yashiriyeho kuba samuragwa wa byose, kandi niwe yahaye kurema isi. Rero turashobora kubona ko Kristo canke Yesu Kristo mu mubiri wiwe wa teofaniya, imbere yo kuza ngaha ku isi mu mubiri w'inyama witwa Yesu, turabona ko ari we yaremye ibintu byose. Biciye muri Yesu Kristo mu mubiri we wa teofaniya niho haremewe ibintu byose, haremewe ibintu byose, isanzure ryose. Kandi ibyo bitwereka ko iyo havuzwe ngo ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, ibyo bitwereka ko Imana yari iri mu mubiri wa teofaniya, kandi Imana iri mu mubiri wayo wa teofaniya, uwo niwe marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, ni Yesu Kristo mu mubiri we wa teofaniya. Kuko
ubwa mbere na mbere ijambo yariho, kandi ijambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari iki? Yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere, byose byaremwe nawe. Mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimwo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Rero mwitegereze, mbega nihe hari ubugingo? Ni muri jambo, kandi aho niho hava ubugingo bw'ibyaremwe byose. Muri jambo yahoranye n'Imana, akaba Imana. Rero mwitegereze umurongo wa 14 mw'igice nyene cyo muri Yohana haravuga ngo, kandi uwo jambo yihaye umubiri aba hagati muri twebwe. Igihe jambo yigira umubiri akaba hagati muri twebwe, twamenye ku izina rya Yesu. Rero murabe namwe, jambo yambaye umubiri, jambo yahoranye n'Imana, jambo ari we Mana, kandi niwe jambo yaremye ibintu byose. Rero yari ari mu mubiri w'umuntu, muri urya mubiri w'inyama witwa Yesu. Aho hari harinde umuremyi w'amajuru n'isi. Ico gituma mwe mushobora kubona yuko muri urya mubiri w'inyama, mw'ijya ngoro muntu, Imana umuremyi w'amajuru n'isi yaravuze ibyo yaremye. Yarabwiye ibyo yaremye hariya mwacagihuhuse hariya mu kiyaga c'i Galilaya, itegeka ko imiyaga iceceka, nuko igihuhusi kiraceceka, ikiyaga kiraceceka. Abigishwa barabazanya bati, umuntu na mugenzi we barabateza bati, mbega urya muntu ninde ashobora no kubwira imiyaga yo mu kiyaga ikamwumvira? Yari jambo yigize umubiri, kandi ijambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Uwo ni Emmanuel, ariko risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Uwo ni we yaje mu mubiri w'umuntu, muri urya mubiri w'inyama wabyawe n'inkumi Mariya. Rero turashobora kubona yuko Imana yabaye muri urya mubiri w'inyama, kandi yamenyekanye ku izina rya Yesu. Ndetse n'umumarayika mukuru Gaburiyeli yabwiye Mariya izina azomwita, akita umubiri w'inyama wari kuvukira muri we. Turabona ko igihe Imana yari igiye kuvuga biciye mu mvugishwa n'Imana Yesaya ijambo rirema, turabona yuko yavuze mu gice c'indwi umurongo wa 14 yaravuze ngo, nico gitumye uhoraho ubwiwe ari wagira bihera ikimenyamenya, raba inkumi izosama inda ibyara umwana w'umuhungu, izomwita Immanueli. Ariko risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. No kuvuga ngo Imana mu mubiri w'inyama, mu muvugishwa, ivukiye mu bwoko bw'Aheburayo biciye mu nkumi. Iryo sezerano ryari ryarasezeranywe mu itanguriro igice cya 3 umurongo wa 15, igihe Imana yavuga yuko urubyaro rw'umugore ko ari rwo ruzokomeretsa Sekibi n'inzoka ku mutwe. Rero turashobora kubona yuko iryo sezerano ry'urubyaro rw'umugore ari we yari kuba ari umuntu Mesiya. Rero iryo sezerano ryategerezwa gushikirizwa hehe? Mu bwoko bw'Aheburayo. Nico gituma iryo jambo rirema ryavuzwe mu bwoko bw'Aheburayo, kandi ubwoko bw'Aheburayo kugira ngo biciye mu bwoko bw'Aheburayo Mesiya aze, iryo sezerano rihinduka ukuri. Kubw'ibyo rero iryo jambo rirema ryategerezwa kurema ugushitswa kw'iryo sezerano. Rero yategerezwa kuza biciye mu mugore, kandi umumarayika mukuru Gaburiyeli mwitegereza. Hanyuma nyuma yuko muvugishwa Yesaya yari yavuze iryo jambo yuko inkumi izosama inda ikabyara umwana w'umuhungu, akazokwitwa Emmanueli. Rero umumarayika mukuru Gaburiyeli yaje ku nkumi Mariya, amubwira iryo sezerano, amubwira ibijanye no kuza kwa Mesiya, amubwira ko azovyara umwana, kandi ko Imana izomuha intebe y'ubwami ya Dawidi. Luka mutagatifu igice ca mbere turabona aha iri sezerano. Haravuga ngo Luka mutagatifu igice ca mbere murongo wa 30 kabandanya, haravuga ngo umumarayika aramubwira ati, ntaco utinya Mariya, kuko ugiriwe ubuntu n'Imana,
umve uzosama inda ubyare umuhungu kandi uzumwite Yesu. Rero mwitegerezana mwumvugishwa Yesaya yavuze yuko izina ryiwe rizokwitwa gute? Emanueli. Emanueli bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Ndetse n'umuvugishwa Yesaya yari yaravuze mu gice c'9 umurongo wa 6 ukabandanya aravuga ngo kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, azokwitwa igitangaza, umujanama, Imana y'ubushobozi, data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Murabe, murabona yuko yari kwitwa gute? Azokwitwa igitangaza, umujanama, Imana y'ubushobozi, data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Ibi ni ivyitiriro, ibi ni ivyitiriro bihuye n'izina yari kwita uwo mwana. Rero turashobora kubona yuko ano mazina yose ashobora canke ashigwa ku mukundwa wacu Mwami Yesu Kristo, nkuko kandi n'izina rya Emanueli ariryo risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Rero turashobora kubona uburyo ubw'Imana yari kuza mu mubiri mw'abantu. Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo na kameremere. Rero Imana kugira ngo igendere ibiri mw'abantu yiremera umubiri w'inyama ufise kameremere usa n'umubiri w'ibiremwa abantu, usa n'umubiri w'ikiremwa muntu. Niwo Imana yiremeye, iworemera mu nda ya Mariya, irema akaremangingo k'ubuzima, ariko kigwije akaremangingo kaja ku kandi, nuko irema umubiri wabyawe n'inkumi Mariya witwa Yesu. Ntiyari uwundi uretse Imana, umuremyi w'amajuru n'isi, yambaye umubiri w'umuntu. Rero turafise Imana hagati mu biremwa abantu, ifise kamere mbere canke isa n'ikiremwa muntu. None nigiki gisa n'Imana cane? N'ikiremwa muntu. Kandi nigiki gisa cane n'ikiremwa muntu? N'Imana. Kuko Imana yaremye ikiremwa muntu mw'ishusho na kameremere kayo. Rero murabe, Imana ntiyari bwiremera umubiri w'inyama, ariko kubera ko Imana yaremye umuntu mu ishusho n'akameremere kayo, turashobora kubona ibarabara, inzira Imana yari gufata kugira ngo ize mu biremwa abantu mu buryo bugaragara. Yari kuza imeze nk'umuntu, kuko Imana yaremye umuntu mu ishusho n'akameremere kayo. Rero uhereye igihe ubw'Imana yiremera umubiri wayo wa teofaniya, turashobora kubona Imana umugambi wayo kugira yihindure mu buryo bugaragara, yiyerekane imeze nk'umuntu, no kugira ngo igaragaze uturemangingo twose twayo, abahungu n'abakobwa b'Imana, mu buryo bw'ibiremwa abantu. Rero mwitegereze, abahungu n'abakobwa b'Imana barafise uburyo bwa kimuntu canke nk'ubw'abantu. Imana nayo yafashe uburyo nk'ubw'abantu igihe yiremera urya mu w'inyama witwa Yesu, uwo yabayemwo mu mwuzuro wose. Kandi nico gituma biciye muri uwo mubiri w'inyama yashobora kubwira ivyaremwe bikayumvira, yashobora kubihezagira kandi akabivuma. Muribuka kandi igihe yavuma wa musukoni, waciye utangura kumuhereye mu mizi kugeza hejuru. Abigishwa biwe baravuga bati, mwabonye wa musukoni yavuma wumye? Aravuga ati, iyo mugira ukwizera kungana n'agatete ka sinapi, atari kuwa musukoni gusa, ahubwo mwobwira umusozi ati nutererwa hariya mu kiyaga, kandi vyoba nta kintu na kimwe kitoshoboka. Kandi iryo sezerano rizoshitswa mu mwuzuro wose, mu kugaragara kwa Kristo ku munsi wa nyuma, umusozi ushinguke w'ubwami bw'abanyamahanga, nuko hime hashingwe umusozi w'Imana, ubwami bw'Imana kuri uno mubumbe w'isi, kuko umusozi ushushanya ubwami. None niki kigoye? Niki coroshe? Canke niki kigoye? Gukuraho umusozi
canke gukuraho ubwami. Umusozi wewe ukoresheje imashini urashobora kuwuzimanganya, ariko gukuraho ubwami ivyo nivyo bigoye cane. Rero biciye mu ijambo rirema, urubuto rw'ijambo rirema ririko riravugwa, mwitegereze uwo musozi w'ubwami bw'igikoko, ubwami bwa Antikristo buzokugwaho, kandi ubwami bw'Imana nabwo buzokwima kw'isi, aribwo buza bumeze nk'ibuye ridasituwe n'amaboko. Murumva kandi impamvu uwo musozi uzogira n'izina irihoraho ry'Imana, kuko iryo buye riza ryanditswe kw'izina risha, riza ryanditswe kw'izina rihoraho ry'Imana. Kubw'ivyo rero uwo musozi uzokwitwa izina rihoraho ry'Imana. Rero turashobora kubona ingene ijambo ryaje mu mubiri w'umuntu, ijambo yaje mu mubiri w'umuntu, kandi mwitegereze ingene ibintu twebwe tubona vyakozwe, vyagiye birakogwa biremwa mu bitaboneka. Rero ibintu byose biza biciye mu rubuto rw'ijambo rirema, biza bivuye mu buringanire bwa gatandatu. Ibintu byose vyaremwe na Kristo n'Imana, kandi birimwo umugisha w'Imana. Kandi n'ibintu byose Data wo mw'ijuru, ibintu byose atabivye, Kristo yavuze gute? Kuko Imana yarabivye, umwana w'umuntu yarabivye ingano, ariko ubundi yabivye urwafu. None niki Kristo yavuze mu gice ca 15 umurongo wa 13 muri Matayo? Havuga hati, arabishura ati, igitewe cose Data wo mw'ijuru atateye kizorandurwa. Kandi mu kurandurwa mbega kizoshigwa hehe? Kizoterwa hehe? Urwamfu ruzoterwa mw'itanure ry'umuriro, ahazobamarira no kuryana insya z'amenyo. Nyuma y'urubanza rwa nyuma naho ruzoterwa mw'itanure ry'umuriro, aho urwafu ruzozimangana mu mubiri, mu mpwemu ndetse no mu bugingo. Rero turashobora kubona ko urubuto rw'ijambo rirema ruza ruturutse mu buringanire bwa gatandatu. Rero igiti cose Data wo mw'ijuru atateye cose kiza kiturutse mu buringanire bwa gatanu. Urwafu ruva mu buringanire bwa gatanu, ingano nazo zikava mu buringanire bwa gatandatu. Rero turashobora kubona impamvu hakenewe ukuvuka bwa kabiri, kuko biciye mu kuvuka, biciye muri papa na mama, twarose umubiri mu bugombe buhaswe bw'Imana, umubiri upfa, ubora, kandi umara igihe gito, kuko ubwo ntigwari rwo rugero rw'umubiri Imana yaremye. Kandi Imana ikaba ifise mu mugambi wayo kugira ngo uzobemwo ibihe bidashira abahungu n'abakobwa b'Imana. Irafise uwundi mubiri, ari wo mubiri uhoraho, kandi uwo uza biciye mu kurema kw'Imana, uza biturutse mu rubuto rw'ijambo rirema. Kandi twarose kandi n'impwemu yo kw'isi, iyo mu buringanire bwa gatanu. Nico gituma umuntu kuva akiri umwana aba acinyirijwe buri gihe mu gukora ikibi, kandi no gufasha abana kugira ngo buri gihe barongorerwe bace mu nzira mu mugambi w'Imana. Rero mwitegereza namwe, Kristo yavuze yuko ari ngombwa kuvuka bwa kabiri. Kuvuka bwa kabiri aho turonka impwemu ya Teofaniya iyo mu buringanire bwa gatandatu. Hanyuma ku munsi wa nyuma tuzoronka umubiri uhoraho uza biciye mu rubuto rw'ijambo rirema ry'Imana, kugira ngo tubeho ibihe bidashira dufise umubiri uhoraho hamwe n'impwemu ya Teofaniya nayo nyene ihoraho. Kandi ibyo byose biza biciye mu rubuto rw'ijambo rirema. Rero turashobora kubona n'ahavuye ubugingo bwacu, bwavuye ku Mana, bwavuye mu buringanire bw'indugu. Kandi amazina yacu yanditswe hehe? Mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. Nico gituma mwitegereze
turi ibiti Kristo, ibyo Imana Kristo yateye kuri uno mubumbe w'isi, kandi mu yandi majambo tuzobaho ibihe bidashira. Umubiri wacu uzohindurwa kandi tuzogira umubiri uhoraho kugira ngo tuwubemwo ibihe bidashira, kandi tuzogira ishusho na kameremere by'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Rero nk'uko Imana yabibye mu bwoko bw'Abaheburayo urubuto rw'ijambo rirema kugira ngo iremere mu bwoko bw'Abaheburayo gushitswaho kuza kwa Mesiya, ugushitswa k'umwana w'inkumi, ni ukuvuga urubuto rw'umugore rwo mu Itangiriro 3:15. rero murabaho iryo sezerano ryaje gushikirizwa hari kwa mu bwoko bw'Abaheburayo biciye mu nkumi. Umwe umumarayika mukuru Gaburiyeli yiyereka, ariko byari byarasezeranye yuko azovyara umwana biciye mu nkumi, niko muri Yesaya bivugwa. Rero igihe hagera igihe cyo gushitswa kw'iryo sezerano, umumarayika mukuru Gaburiyeli yiyeretse iyo nkumi yitwa Mariya hariya i Nazareti, ariwe yari ukomoka mu mwami Dawidi. Kubw'ibyo rero yari umwamikazi nubwo yari akenye. Yozefu nawe yari umuganwa umwami nubwo nawe nyene yari akenye, ariko bakomoka ku mwami Dawidi. Rero umwe wese muri twebwe nubwo twaba dukenye, turabami n'abaherezi abakomoka kuri Yesu Kristo, abakomoka kuri jambo yigize umubiri akaba hagati mu biremwa abantu. Ni ukuvuga ko ikibanza c'ubutunzi canke mu kibano canke mu bya politike ngaha ku isi ntabwo bidukura, ntabyo bitwaka ico turi. Nico gituma dufise imigisha ikomeye cyane ivuye ku Mana, kandi turabaragwa b'Imana n'abaraganwa na Kristo Yesu umwami wacu, kugira ngo tuzogarurwe mw'iragi ryacu ku munsi wa nyuma, no kuvuga ngo mu kimpumbi c'indwi. Rero mwumva ingene Imana yabibye urubuto rw'ijambo rirema mu bwoko bw'Abaheburayo, kandi ubwoko bw'Abaheburayo bwari buzi yuko Mesiya yategerezwa kuvuka, akavukira mu gihugu c'Abaheburayo. Ariko imbere yuko Imana ivuga biciye mu bavugishwa, ndetse n'imbere yuko Yakobo agura umugisha w'abana b'imfura, ukuza kwa Mesiya ntikwari kuzwi, ntihari bwamenyekana uwo azoza biciye muri we. Yashobora kuza biciye muri Esawu canke akaza biciye muri Yakobo. Ariko murabe namwe, amaze kumugurira umugisha w'abana b'imfura, ari wo wari warategekanijwe n'Imana, turabona ko Yakobo yarose umugisha w'abana b'imfura. Uwo yari yaraniganiye, mwitegereze, yamuguriye umugisha w'abana b'imfura Esawu, hanyuma acaragenda acahabwa umugisha na Aburahamu na Isaka. Ijambo ry'urubuto ryari ryavuze kugira ngo hagaragarire muri we umugisha wose w'abana b'imfura. Hanyuma mbere gato yahuye na marayika w'Uhoraho, haciye nk'imyaka 21, hanyuma n'imiburiburi acahura na marayika w'Uhoraho igihe yagaruka avuye mu gihugu c'i Padanaramu. Marayika w'Uhoraho yari yamuherekeje na hariya nyene, kuko ugufise umugisha w'abana b'imfura ahezagirwa n'Imana, kandi Imana buri gihe yama yitwararitse uwo muntu. Uko niko ku bana b'imfura banditswe mu ijuru mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama, abana b'imfura uhereye kuva isi itarashirwaho imfatiro. Rero mwumvirize namwe ingene Yakobo yahuye na marayika w'Uhoraho. Kandi marayika w'Uhoraho ninde? Marayika w'Uhoraho ni marayika umwe yereka umuvugishwa n'Imana Mose, akamubwira ati ndi Imana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo. Ari we ivyanditswe bitubwira mu Kuvayo igice ca 23 umurongo wa 20 ukabandanya.
havuga ko afise izina ry'Imana, aravuga ngo ehe ngira ntome umumarayika imbere yanyu abazigame mu nzira abashikanaho nateguye, muze mumwubahe mumwumvire, ntimuze mumugararize kuko atazobaharira ibicumuro byanyu, kuko izina ryanje riri hehe? Riri muri we. Uwo niwe jambo yahoranye n'Imana kandi yari Imana. Uwo ni wa wundi, iyo ni ya Mana nyene mu mubiri wayo wa teofaniya, mu mubiri w'ijambo, mu mubiri w'umuringanire wa gatandatu, kandi aho niho hari izina ryayo, kuko uwo ni umubiri wa teofaniya aho Imana yabaye, kandi aho ni naho yaremeye ibyaremwe byose. Kandi turabona yuko uwo ari marayika w'Uhoraho, umwe yarokora ubwoko bw'Aburayo, yarekeza umuvugishwa n'Imana Mose, akamubwira ati ndi Imana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo. Rero iyo Mana nyene y'Aburahamu na Isaka na Yakobo ariwe marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho. Muri Malaki igice cya 3 umurongo wa 1 ukabandanya haravuga ko azoza, havuga ngo umve ngira ntume integuza yanje indoraniza inzira imbere yanje. Ninde ariko aravuga hano? Uri karavuga ngaha ni marayika w'Uhoraho, ariwe Uhoraho nyene ubwiwe, avuze ko azorungika intumwa yiwe imbere yiwe. Kubera iki? Kuko hanyuma iyo ntumwa hari kuza marayika w'Uhoraho mu mubiri w'umuntu, hari kuza marayika w'Uhoraho ameze nk'umuvugishwa. Haravuga ngo kandi umwami murondera azocika giturumbuka mu rusengero rwiwe. Ninde azoza? Umwami Imana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo. Na marayika w'isezerano, marayika w'isezerano ninde? Marayika w'Uhoraho, ariwe ntumwa y'isezerano munezerererwa. Haraje ni Uhoraho nyene ingabo agize. Ninde yari kuza nyuma y'integuza? Ninde yari kuza nyuma y'intumwa yari kurungika nyuma yo Yohana Mubatizi? Ninde yari kuza? Hari kuza Mesiya, marayika w'Uhoraho mu mubiri w'inyama witwa Yesu. Iryo sezerano ryashikirijwe muri Yesu w'i Nazareti. Muri urya mubiri waremwe n'Imana hashikirijwe iryo sezerano mu bwoko bw'Abaheburayo. Mwitegereza namwe ngene ko bwoko bw'Abaheburayo, Abaheburayo bari barahawe isezerano ryo kuza kwa Mesiya. Inkumi zosama inda ivyara umwana w'umuhungu. Ubwo rubuto rwari bwoko bw'Abaheburayo, kandi nibwo bwari burindiriye ukuza kwa Mesiya. Hanyuma arahabwa isezerano inkumi Mariya biciye mu marayika mukuru Gaburiyeli. Nuko biciye mu nkumi Mariya haza gushizwa ku isezerano rya Mesiya. Harabibwe urubuto rw'ijambo rirema, ariko jambo ryigaragaje mu bwoko bw'Abaheburayo. Ubwoko bw'Abaheburayo nibwo bwari bufise isezerano ryo kuza kwa mbere kwa Kristo, kandi nico gituma ryashikirijwe mu bwoko bw'Abaheburayo iryo sezerano ryo kuza kwa mbere kwa Kristo. Kandi mwitegereze avuga ko Imana izomuha intebe y'ubwami yande ya Dawidi. Dawidi se wiwe. Reka tubandanye aho twari twasomye ngaha mu gice ca mbere co muri Luka. Haravuga umve uzosama inda uvyara umuhungu kandi uzumwite Yesu. Aho ni muri Luka igice ca mbere turi ku murongo wa 31. Rero mwitegereze namwe ingene havuze yuko azokwitwa Yesu, kandi umuvugishwa n'Imana Yesaya yaravuze yuko azokwitwa Emmanuel. Hanyuma avuga yuko azokwitwa gute? Azokwitwa igitangaza, umujyanama, Imana y'ubushobozi, Data ahoraho, umukama w'amahoro. Kuko ayo mazina canke ivyo vyitiriro bishikirizwa muri Yesu. Rero mwitegereze abananya havuga ngo azoba mukuru, azokwitwa umwana w'isumba byose, kandi umwami Imana azomuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi, ahangame mu nzu ya Yakobo ibihe bidashira. Ubwami bwiwe ntibuzogira iherezo. Rero turabonye isezerano
rya Mesiya, isezerano ryo kuragwa intebe y'ubwami ya Dawidi n'ubwami bwa Dawidi, kugira ngo ubwami bwa Dawidi bugarurwe mu bwoko bw'Aburayo, n'intebe y'ubwami ya Dawidi nayo nyene yicagweko na Mesiya, aganze imyaka 1000 hanyuma aganze n'ibihe bidashira. Ntabwo yafashe hari intebe kubera iki? Kuko hatari bwagera igihe cyo kugira ngo yime ingoma, haganze ubwoko bw'Aburayo ni mu kuza kwe kwa kabiri, mu gihe mu kuza kwe kwa mbere yakoze ubucunguzi kugira ngo bityo yisubize ubwami, aganze ubwoko bw'Aburayo, aganze n'ibiremwa abantu. Rero turashobora kubona ingene iri sezerano ryo kuza kwa Mesiya, iri sezerano ryatanzwe ari nk'urubuto rw'ijambo rirema. Turashobora kubona ingene ryigaragaje mu bwoko bw'Aburayo. Imana yaravuze ati ubwa mbere na mbere, Imana yaravuze ubwa mbere na mbere ati nihabeho umuco ubaho. Aha naho biciye muri Yesaya, muri Yesaya aravuga ko inkumi zosama inda ikabyara umwana w'umuhungu akazokwitwa Immanueli. Hanyuma haraciye imyaka, ariko iyo nkumi yaraje isama inda ibyara umwana w'umuhungu, kandi yiswe Yesu. Mu izina Yesu harimwo ibintu byose biri mwajya amazina yavuzwe n'umuvugishwa n'Imana Yesaya: igitangaza, umujyanama, Imana y'ubushobozi, data ahoraho, mukama w'amahoro, Immanueli. Byose biri muri Yesu. Muri Yesu, mu izina Yesu harimwo Imana iri kumwe natwe, ariko Immanueli. Harimwo umwami w'amahoro, Imana y'ubushobozi, data ahoraho. Byose biri muri Yesu. Rero mwitegereze namwe ngene mu kugaragara kw'iryo jambo ryasezeranijwe, iryo jambo urubuto rwasezeranijwe, ibyo byose byariko birashikirizwamwo. Umuntu yarafise iryo izina Yesu, muri we harimwo isezerano ryose rya Mesiya rihuye no kuza kwa mbere kwa Kristo rishikijwe, kandi yakoze igikorwa cari camuzanye, igikorwa c'ubucunguzi ku musaraba i Karuvariyo. Murabe, yari marayika w'Uhoraho, marayika w'isezerano, niwe yari kuza mu mubiri w'umuntu, yari kuza ameze nk'umuntu kugira afate ibyaha byacu, apfe kumusaba i Karuvariyo, yishire ku ibyaha byacu, bityo nuko acungura abo bose amazina yabo yanditswe mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. Rero turashobora kubona agaciro k'urubuto rw'ijambo rirema. Ryaravuze kugira ngo rishikirizwe mu bwoko bw'Aburayo. Rishikirizwa hehe? Rishikirizwa mu bwoko bw'Abaheburayo nyene. Rero buri jambo ryose ryasezeranijwe ritegerezwa gushitswa kugira kuri abo riba ryavuzwe ko iryo jambo. Rero turabona ko twisunze icyagezwe cyo kubiba, kugwira no gusarura, Imana ikora ibintu byose biciye mu ijambo ryayo rirema. Ni ukuvuga yuko hariho inzira iryo jambo ricamwo. Ubwa mbere rirabibwa, kandi iryo jambo riteruza kubibwa mu ndimiro nziza kugira ngo hame bya bintu nyene vyavugwa, bya bintu nyene vyabibwa. Ntabwo mwivu ribi rishobora kwama bya bintu nyene vyavugwa, ahubwo ni mwivu ryiza mu ndimiro nziza. Rero mwumve ivyavuzwe na Rev. William Branham ku bijanye n'ijambo urubuto mu cagezwe co kugwira, ingene bikora mu cagezwe co kugwira. Mu butumwa bw'ibihendwe by'ishengero ku rupapuro rw'146 n'187 haravuga hati: ngibi ivyo ngomba kubabwira. Icagezwe co kugwira nuko buri rubuto rwose, nuko buri kantu kose kama nkuko kari, nkuko biri mu Itanguriro igice ca mbere umurongo wa 11. Imana iravuga iti: isi nimere ivyatsi n'ibimera byose vyama utubuto, n'ibiti vyama ivyamwa vyavyo
uko amoko yabyo ari birimwe imbuto zabyo ku isi nyene biba kuno. Buri buzima bwose bwari buri mu rubuto bwaje mu giti hanyuma bushika no mu camwa. Ico cagazwe nyene kiraja no kwishengera uyu munsi, kiraba no kwishengera nyene uyu munsi. No kuvuga ngo icagezwe co kugwira, kubiba no gusarura, murabe ingene kiba kwishengero. Aravuga ngo buri urubuto rwose rwatanguriye mu ishengero ruzoza kandi ruzomera n'urubuto rw'inkomoko, kuko ni rwa rubuto nyene. Muri no misi ya nyuma umugeni w'ukuri ishengero, urubuto rwa Kristo ruzoshika mwibuye ry'urufatiro, kandi iryo rizoba rise ishengero ridasanzwe. Ni muyihe ntambuko y'ishengero? Ni ryari ishengero riba ishengero ridasanzwe? Mu ntambuko y'ibuye ry'urufatiro, ariyo ntambuko y'igihe cy'uburiko bizifuruka. Ubwoko budasanzwe uko bazogenda bamwegera, azoba ari ubwoko budasanzwe kuko ni ubwoko buzoronka umubiri uhoraho, kandi hazoba ubundi bwoko bufise imibiri ihoraho. Hazoba ubundi bwoko bufise ishusho na kameremere k'umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo. Hazoba ubundi bwoko buzogira amazina yabo yanditse mu gitabo cy'ubuga c'umwagazi w'intama, bakaronka umubiri uhoraho ku munsi wa nyuma. Nta bundi bwoko buzobaho. Ni urubyaro rwa Kristo biciye mu kwizera Kristo no koza ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, hamwe no kuronka mpwemu yera. Baba batoranijwe bo kuri uno munsi wa nyuma, ndetse n'abatoranijwe bo mu bihe byaheze, bo bazozoka bari mu mubiri uhoraho, kandi bazobana natwe tuzohindurwa, nuko tuzogira umubiri uhoraho. Uko niko rero tuzoba turi mu mwuzuro wose, turi nk'ibyaremwe bishasha, ibyaremwe bidasanzwe bitigeze biba ngaha ku mumbe w'isi. Twagize gusa abantu babiri gusa, Adamu ariko yatakaje umugisha w'Imana, hanyuma Yesu. Bameze co kimwe na Yesu Kristo, niko tuzomera twebwe twese. Niwe nkomoko y'ibyaremwe n'Imana, ubwo bwoko bushasha ariko ishengero ryiwe. Rero twese tuzoba abantu bahoraho, bafise imibiri ihoraho ku munsi wa nyuma, igihe abapfuye bizera Kristo bazozuka, natwe bakiri bazima tugahindurwa. Bobo no kuvuga bobo abari mu mugeni bazomera co kimwe nawe, canke bazoba basa nawe, bazoshushanya, bazosa nawe. Ubwo nibwo buryo bwo kwiyunga nawe. Bobo bazoba umwe, bo bazoba ukugaragara k'ukuri kw'ijambo ry'Imana nzima. Reka ibi ndavyirengagiza bibiri hano. Abandanya havuga ngo umwana wa mbere Adamu yari ijambo, urubuto rivuzwe ry'Imana. Yahawe umugore kugira ngo arondoke. Ico gituma yahawe umugore no kugira ngo arondoke, kugira ngo arondoke mw'abandi bana b'Imana. Ariko we yaguye biciye mu kwivanga, nibyo byatumye apfa. Uwo mugore niwe yatumye apfa. Adamu wa kabiri, Yesu, nawe nyene ni jambo, urubuto rivuzwe ry'Imana. Yahawe umugeni nk'uko na Adamu yamuhawe, ariko imbere y'uko ashobora kubakana nawe nyene yari yaguye. Nawe nyene nk'umugore wa Adamu yashizwe mu gipimo kugira ngo hagaragare namba zo kwizera ijambo ry'Imana, nuko akaronka ubuzima, canke agakekeranya ku ijambo agapfa. Yarakekeranije rero areka ijambo, nico gituma yapfuye. Ku mugwi muto w'urubuto rw'ukuri rw'ijambo, Imana izohereza Kristo, umugeni akunzwe. Wewe ni inkumi
ku ijambo ryiwe. Wewe n'inkumi kuko atazi umugenzo n'umwe canke zanemeye zashizweho n'abantu biciye mu bagize umugeni, hazoshikirizwa ivyasezeranyijwe n'Imana byose ivyari kuzogaragara mu nkumi. Ni ukuvuga yuko ibintu byose bitereza kugaragara bigashitswa, byose bitereza kuza biciye mw'ishengero mugeni ry'umwami Yesu Kristo. Ijambo ry'isezerano ryaje ku nkumi Mariya, kandi iryo jambo ry'isezerano ryari we nyene, ni ukuvuga ngo niryo nyene ryari kwambara umubiri. Uwategereza kugaragara, Imana yaragaragaye. Yo nyene yakoze muri ico gihe, nuko ishitsa ijambo ryayo bwite ry'isezerano mu nkumi. N'umumarayika niwe yari yazanye ubutumwa, kandi ubutumwa bw'uwo mumarayika ryari ijambo ry'Imana. Yesaya 9:6. Ivyo nivyo marayika mukuru yari kabwira Mariya. Iryo ryabaye ijambo ry'Imana ryahejeje rigashimangirwa rikemegwa ku nkumi Mariya. Abana yavuga ngo yashikije muri ico gihe ibintu byose byari byaranditswe kuri we, kuko we yaremeye ijambo ryiwe. Abagize umugeni inkumi bazomukunda, kandi bo bazogira uburanga bwiwe, kuko niwe mutwe, kandi ububasha bwose n'ubwiwe. Bobo baramuyoboka, nk'uko ingingo z'imibiri yacu nazo nyene ziyoboka umutwe. Muraba ubumwe buri hagati ya Data n'Umwana. Yesu nta kintu na kimwe yigeze akora atabanje gucerekwa na Data. Yohana 5:19. Ubwo bumwe ubu bwatereza kugaragara hagati y'umukwe n'umugeni. Wewe yari kumwigisha ijambo ry'iwe ry'ubugingo, nawe akaryakira ntigera rikekeranya namba. Nuko rero nta na kimwe gishobora kumwononera naho goba urupfu, kuko iyo urubuto ruza kubibwa amazi yari kurumeza. Kandi aha hari ibanga ry'ibi bintu rero. Ijambo riri mu mukwe, mu mugeni, nk'uko ryari riri muri Mariya. Umugeni afise ubwenge nk'ubwa Kristo, ivyumviro nk'ibya Kristo, kuko arazi ico ashaka ko akoresha ijambo. Wewe yisunga ivyagezwe by'ijambo mu izina ryiwe, kuko afise uko ni ku mwami agize. Nuko rero ijambo rihabwa ubuzima na mpwemu, hanyuma rigashitswa rikaba. Nuko rero nk'uko urubuto iyo rubibwe rukavomerwa rushika ku gusarurwa, rugashitsa ihangiro. Abo bari mu mugeni bakora ishaka ryiwe. Nta kintu na kimwe cotuma bakora ukundi badafise uko ni ku mwami agize, baraceceka. Bo barazi yuko atereza kuba ari Imana muri bo iriko irakora ibintu, ishitsa ijambo ryayo bwite. We ntiyujuje igikorwa ciwe igihe yari ari ngaha mu bukozi bwiwe bwo ku isi. Nuko rero ubu biciye mu mugeni, nuko rero ubu kandi biciye mu mugeni, we ivyo arabizi. We ivyo arabizi, kuko nticari igihe co gukora ibintu runaka ari vyo bitereza gukorwa ubu. Ariko we ubu biciye mu mugeni azoshitsa ico gikorwa yasigiye iki gihe, yasigiye kuzokora muri iki gihe. Rero mwumvirize namwe ngene biciye mu mugeni, mu bagize umubiri w'ibanga wa Kristo, Imana izobirika irakora ku munsi wa nyuma, nk'uko yakoze mu bihe by'icengero byaheze. Kandi igahagurutsa muri buri shengero, yahagurukije intumwa muri buri gihe, ari we yabaye igikoresho ca Kristo muri buri gihe. Kandi yigaragaje biciye muri we, nuko inagaragaza ibizoba ku munsi wa nyuma, bikaba kugaragara kwa Kristo mu mubiri w'umuntu. Rero n'umugeni w'umwami Yesu Kristo, ishengero ryiwe, niwe yakiriye urubuto rw'ijambo rirema. Kugira bigende gute?
kugira ngo yibungenge hanyuma yibaruke ugushitswa kw'ibyasezeranijwe ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Ishengero ry'umwami Yesu Kristo ryarasezeraniwe ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Ukuza kwa kabiri kwa Kristo ni isezerano rikomeye cyane ryasezeraniwe ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Iri sezerano rero mwitegereze namwe. Iri sezerano ryashizwe hehe? Mu nda y'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, muri uno mugeni atunganye ku ijambo. Rero mu gitabo cy'Imatanijwe urupapuro rw'amajana 368 hatubwira hati ku gace ka 4 na ka 5 haravuga ngo kandi ahasi muri iki gihugu gusa, ahubwo ni mw'isi yose, byose byaranduye isi, ibyaremwe byose. Mana agira imbabazi, isi iri mu mibabaro yo kuramukwa, isi iriko irinanata, iri mu maganya nk'uko Yesaya yavuze. Ariko no kubera iki? Nuko iri kigerageza kubyara isi nshasha yo mu kimpumbi. Nuko rero mwibuke bino birunga byose, za nyamugigima zo mu mazi, nyamugigima, kandi bino bibazo byose bifishwe none mumbe w'isi, no kugerageza kubyara isi nshasha yo mu nganje y'ubwiza y'imyaka 1000 ya Kristo. Kandi iyo umugore yibarutse bigenda gute? Ibyari biri imbere, icyari kiri imbere kica gisohoka hanze, haca havuka ikiremwa gishasha. Rero mwitegereze namwe ngene biciye mu birunga, ibintu byose bizohinduka bishasha. Kandi nimwitegereze aho ibirunga byinshi biri hehe? Ni muri Amerika Latine na Karayibe. Ibihugu byose biteye imbere bafise amabombe atomike, ibikoresho bikomakomeye, ibigwanisho. Ariko mwitegereze namwe Amerika Latine na Karayibe ifise ibirunga by'umusesekara kugira ngo hategurwe no mumbe w'isi utegurirwe inganje y'ubwiza y'imyaka 1000. Bafise ikintu kizosubiza itoto umumbe w'isi. Rero abandanya havuga hati, abandanya havuga ngo byose biri mu gahinda mu maganya. Haravuga ngo nukuri kiragerageza kubyara isi nshasha yo mu kimpumbi, ahatazoba hari icaha, iri kiragerageza kubyara isi nshasha mu bantu bashasha batazocumura canke ngo babore. Nibyo byose biri mu maganya. Nico gituma natwe nyene turi mu maganya. Umugeni ari mu maganya kugira ngo yibaruke Kristo Yesu. Kugira ngo yibaruke nde? Kristo Yesu. Umugeni ari mu gahinda, ari mu maganya kugira ngo yibaruke. Mwitegereze yibaruke kuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi no kugira ngo yibaruke Kristo muri twebweho giti cacu, akore uguhindurwa kw'imibiri yacu, bityo tugire ishusho na kameremere by'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Umugeni nk'umubiri w'ibanga ari mu gahinda mu maganya kugira ngo yibaruke Kristo. No kuvuga ngo yibaruke ukuza kwa kabiri kwa Kristo, kuko muri we niho habibwe urubuto rw'ijambo rirema. Kandi muri twebwe giti cacu naho nyene harabibwemwo ijambo rirema, ubwo rubuto, kugira ngo gwame umubiri musha, nuko tugire ishusho na kameremere bya Yesu Kristo. Byose biri mu maganya, biriko biraniha, kuko hari ikintu kigiye kuba. Kandi kino kimatera ca 6 giha umwanya ibyo byose. Kandi ikimatera ca 6 ni iki? Ikimatera ca 6 n'ubukozi bwa Mose na Eliya
ku munsi wa nyuma. Rero turashobora kubona yuko ari ubukozi bwa Mose na Eliya nibwo bwugurura ikimetero cya gatandatu. Reka turabe hano, ubona ko dukoze ku kintu. Reka turabe uko avuga. Haravuga haravuga ngo murabona ibimatanije, ngiki kimatanije ninda kicugurura n'abavugishwa bo hakurya yo kunyakugwa. Bobo hamwe n'ububasha hamwe n'ijambo ry'Imana bazocira ku rubanza ivyaremwe. Bazoshobora kuzana za nyamugigima, ukwezi baguhindura amaraso, canke bamanure izuba kwiherezo. Buri kintu cyose bazoshaka bazosaba kizoba. Kubera iki? Kuko bo baza bafise ijambo rirema. Ngabo murabona ingene bimatanije, bimatanugwa hamwe n'ibihe by'ishengero n'ingene twerekwa abamaratiri. Rero turabona abavugishwa babiri bahagaze ngabo bafise ijambo ry'Imana kugira ngo bakoreshe ibidukikije ibyo bashaka, ndetse bananashobora no kunyeganyiza isi. Byerekana neza neza abakoze ibyo ni Mose na Eliya, kuko ubwo n'ubukozi bwabo bwisubiyemwo. Murashobora kubibona, kuko murashobora kubona icyo ari cyo kimetero cya gatandatu nabo bavugishwa babiri. Rero mwitegereze neza, kandi ibi ntibibatsitaze. Murabe abuguruye kino kimatanije abavugishwa. Amen. Ngaba mwene data, turiko tuba ku munsi w'inkukuma. Bo bamatanuye ikimetero cya gatandatu kuko bo bari bafise ububasha bwo kubikora. Amen. Aho cariko kirugururwa ikimetero cya gatandatu. Abananya havuga ngo rero dusubire inyuma gato. Turashobora kubona yuko Yesu yavuze yuko ibyo bizoba, kandi hariya mu isezerano rya kera na Ezekiel nawe nyene yaravuze ingene bizoba bimeze. Ngaha rero turabona ikimetero cya gatandatu camaze kugururwa. Mwe muvuga muti ati ico ni ikintu cibanga cane. Byagenze gute? Nguru rufunguruzo ibanga babaye bajya bavugishwa, kuko uko niko bivugwa na Bibiliya. Bo barashobora kucugurura mu gihe cyaco cyose. Bashobora gukoresha ibidukikije ibyo bashaka, kandi bakora bya bintu nyene bakora mu bukozi bwabo bwo hambere, kuko barazi ingene babikora. Igihe nabona ibyo naciye mpaguruka mva mu ntebe ntangura kuzunguruka mu cumba ndiyumvira nti mbega ingene ndiko ndashima cyane Data wo mwijuru. Ngibi nibi bo buguruye iki kimetero cya gatandatu. Amen. Mwiyumvire, mubiyumvire ko hagize umuntu abononera, umuriro uva mu kanwa kabo ijambo. Mbega nuwuhe muriro uva mu kanwa kabo? Ni ijambo. Ni inkota iva mu kanwa, ni ijambo. Umuriro uva mu kanwa kabo, ijambo. Muhemu yaje ku ntumwa ndetse n'umuriro, ijambo ryava mu kanwa kabo. Ngaho mu byerekezo 19 naho turabona ivyo nyene. Niki tubona mu byerekezo 19? Ni ibinyene. Tubona iki? Mu kanwa kiwe havamwe inkota ikarishe, ijambo. Ni Kristo ni waje, kandi hamwe n'ino nkota azokwica, kandi ino nkota niyo yicisha abansi biwe. Nibyo rero we yaramaze kuza. Mwiyumvire neza. Rero mwitegereze namwe, murabona ko ukuza kwa Mose na Eliya kw'imyera ibiri hamwe no kumenwa kw'ikimetero cya gatandatu aribwo bukozi bwa Mose na Eliya, aribo bashitsa ikimetero cya gatandatu n'ukuza kugendera ku farasi y'igitare mu byayishuwe aza afise inkota iva mu kanwa kiwe. Mu byayishuwe 11 naho aza mu kanwa kiwe havamwe umuriro, ijambo. Umuriro uva mu kanwa kiwe, iryo ni ijambo, kandi inkota nayo iva mu kanwa kiwe ni ijambo nyene, kandi akanwa ka Yesu Kristo kugendera ku farasi y'igitare mu byayishuwe ni
umubiri w'inyama uwo azoba afise ku isi, kuko bavugishwa n'akanwa k'Imana ku isi, kandi mu kanwa k'Imana mu bavugishwa niho haje ijambo ry'Imana, inkota y'amoga abiri n'umuriro, ariryo rya jambo nyene ry'Imana. Rero turashobora kubona ibanga ry'urubuto rw'ijambo rirema. Rero turashobora kubona ahari urubuto rwose rw'ijambo rirema uva mu gihe mu kindi rigenda rirama ivyo byavuzwe ko bizoshitswa muri buri gihe. None urubuto rw'ijambo rirema ruri hehe kugira ngo rushitse ibihwanye n'uno munsi wa nyuma? Mu gihe ca mbere rwari ruri muri Aziya ntoya, ariko imbere y'igihe ca mbere rwari ruri hariya mu gihugu ca Isirayeli, umubiri w'umuntu muri Yesu. Hanyuma rwari ruri imbere gato igihe Kristo yapfa akazuka akadoga mu ijuru, hanyuma rwari ruri mu ntumwa. Hanyuma mu gihe ca mbere rwari ruri muri Pawulo, hanyuma mu gihe ca kabiri muri marayika ntumwa wa kabiri, mu kibanza ca hariya mu Bufaransa, hariya mu Burayi. Hanyuma rurabandanya mu Burayi mu bibanza bitandukanye no mu bihe bitandukanye. Ijambo ryigaragaza biciye mu ntumwa za buri kimwe muri ibi bihe byo mu Burayi, intumwa zitanu mu bihe bitanu byo mu Burayi. Hanyuma rwimukiye muri Amerika ya ruguru, rwari ruri muri Reverend William Branham mu kibanza cyo muri Amerika ya ruguru mu ntambuko y'indwi canke mu gihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga. Ubu naho muri iki gihe ca nyuma, mbega ijambo rirema riri hehe? Urubuto rw'ijambo rirema ruri hehe kugira ngo rwame ivyo byose vyaserurire muri iki gihe ca nyuma? Urubuto rw'ijambo rurema muri Karatine na Karayibe mu gihe c'iburuka bizifuruka, kandi ruriko rurama ivyo bivugwa n'ijambo rirema muri iki gihe ca nyuma, kuko rutegerezwa kwama nk'uko ruri. Kandi turiko turabona icamwa c'ijambo rirema, kandi ruzobandanya gwama ivyo byose bivugwa n'ijambo rirema, ko ruzokwama kuri uno munsi wa nyuma mu gihe c'ibiruka bizofuruka muri kiringo c'ubwami muri Amerika Latine na Karayibe. Nico gituma muri iki gihe turiko turabamwo Kristo ariko arashitsa amasezerano yiwe muri Amerika Latine na Karayibe mu gihe c'ibiruka bizofuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami kuri uno munsi wa nyuma. Kandi twebwe twahawe umugisha wo kubona no kugira uruhara mu rubuto rw'ijambo rirema, ruriko ruragwira mu gushitswa kw'icabibwe. Icabibwe mu buryo bw'ijambo ubu kirasarurwa mu buryo bwo gushitswa kw'iryo jambo ryasezeranijwe. Ku munsi wa nyuma hazohamagarwa hegeranwa abatorejwe n'Imana, bazokwegeranwa, ingano zizosarurwa. Kandi ingano ziriko ziregeranwa ziri hehe? Turi hano. Ryari jambo rirema ryavuzwe hariya, ngaha ririko riragaragazwa muri umwe wese muri mwebwe no muri jewe nanje. Kandi azotuma amarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba, ni kuvuga ngo ubukozi bwa Mose na Eliya hamwe n'ubutumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba aribwo butumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, hari nabwo atubwiramwo ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Nuko mwebwe butumwa akaduhamagara, akatwegeranya, akatwegeraniriza hamwe, akadusarura kuri uno munsi wa nyuma mu gihe c'ibiruka bizofuruka no mu kiringo c'ubwami. Turiko turabona rero iki? Turiko turabona ibanga ry'urubuto rw'ijambo rirema, kandi turiko turabona ico ririko rirama kuri uno munsi wa nyuma. Turiko turabona icamwa c'urubuto rw'ijambo rirema, ariko rwabibwe mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kugira ngo rwame ishengero ry'umwami Yesu Kristo, rwame ibintu byose vyavuzwe ko bizogaragazwa bishitswe mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Rero mwumva ingene muri iki gihe ca nyuma ijambo rirema riravuga. Murabe ngaha ku rupapuro rw'amajana 277 mu gitabo c'imatanije,
Revera William Branham ariko arasenga yaravuze ngo igice kimwe cy'iryo sengesho yaravuze ngo turasaba ko mpwemu yera yizera wenyene ugendera ku fasi y'igitare by'ukuri mu gihe mpwemu wiwe wa Kristo mu gihe ahanganye na Antikristo nawe ahamagare abiwe. Ninde ugendera ku fasi y'igitare yo mu byaje 19 uwuje afise inkota iva mu kanwa kiwe ni mpwemu yera, Yesu Kristo muri mpwemu yera. Rero kugira ngo tumubone afise ino nkota iva mu kanwa kiwe, tubone ibyo byose bishikirijwe mu ishengero ryiwe, nimwumve ibizoba biriko biraba nkuko Imana yabisezeranye ku rupapuro rw'amajana 56 mu gitabo cy'Imatanijwe, hamwe no ku rupapuro rw'ijana 34 mu gitabo cy'Imatanijwe. Reka dusome ku ijana 34 ubwa mbere na mbere ahatubwira integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, iravuga ngo mwitegereze namwe igihe uyu mpwemu yera uyu dufise azokwambara umubiri, igihe azogera ubwo agira iki yambara umubiri nde? Mpwemu yera. No kuvuga Yesu Kristo muri mpwemu yera ku munsi wa nyuma azokwambara umubiri, azoza yambaye umubiri w'inyama. Uyu ari hagati muri twebwe ubu nyene mu buryo bwa mpwemu yera, igihe azokwambara umubiri muri Yesu Kristo, nuko natwe tuzomwimika nk'umwami w'abami n'uganza abaganza. Rero mwitegereze mpwemu yera aje ku munsi wa nyuma mu mubiri w'umuntu mu gushitswa kukuza kwa Yesu Kristo, kuza kwa kabiri kwa Kristo, mu gushitswa kukuza k'ubukozi bwa Yesu Kristo ku munsi wa nyuma. Mwitegereze igihe yambara umubiri, aravuga ngo avuze gute? Avuze ngo natwe tuzomwimika nk'umwami w'abami n'uganza abaganza. None ibyo bizogenda gute mu gushitswa mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo? Ku rupapuro rw'amajana 56 mu gitabo cy'Imatanijwe haravuga ngo ku paragrafe ka gatatu gace ka gatatu haravuga ngo ariko igihe umwami wacu azogaragara ku isi, azoza agendera ku farasi yera derere nk'urubura, kandi azoba ari Emmanuel mu mwuzuro, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu. Kugira ngo dushobore kubona ijambo mpwemu yera yambaye umubiri ku munsi wa nyuma, no kurondera umuntu azoba arimwo mpwemu yera jambo yambaye umubiri, kandi ategereza kuba ari intumwa, ategereza kuba ari umuvugishwa, kandi ategereza kuba ari igice cy'umubiri w'ibanga wa Kristo, kandi ategereza kuba ari intumwa y'igihe, kandi ibihendwi byararangiye. Ariko hariho igihe gihoraho, arico gihe cibire ko bezifuruka, kandi kubera ko ari kugaragara kwa Yesu Kristo umubiri w'umuntu, suko umubiri w'inyama azoba ari Yesu Kristo, ariko mwo umubiri w'inyama niho Yesu Kristo azoba ari mu gushitswa kw'isezerano ryiwe. Mu yandi majambo ategereza kuba ari intumwa y'ikiringo, ntashobora kuba ari intumwa y'igihe cy'ishengero. Ugushitswa k'ubukozi bwa Kristo mu ncuro ya kabiri hagati mu biremwa abantu, kandi azanana n'abamarayika biwe, baza bari kumwe hamwe na Yesu Kristo muri mpwemu yera, agaragaye ku munsi wa nyuma muri w'umuntu, aza ari kumwe n'abamarayika biwe. Nico gituma abamarayika biwe bazoba bari hehe? Muri uwo mubiri w'inyama nyene, kandi abamarayika biwe n'ubukozi bwa Mose no bwa Eliya. Nico gituma mu byahishuwe baza umuriro uva mu kanwa kabo, no mu byahishuwe 19 aza afise inkota iva mu kanwa kiwe. Aho turashobora kubona ubukozi bwa Yesu hamwe n'inkota iva mu kanwa kiwe, no kuvuga ngo iva muri uwo muri w'inyama, iva muri iyo ntumwa, kuko intumwa za Kristo, intumwa z'Imana bavugishwa n'Imana na kanwa k'Imana. Rero mwitegereze kandi ibyeshuwe 19 umuriro uva mu kanwa kiwe, iryo ni ijambo riva mu ntumwa y'Imana ihuye no munsi wa nyuma n'igihe cyo bifuruka hamwe n'ikiringo cy'ubwami. Kandi uwo niwe marayika w'umwami Yesu Kristo ku munsi wa nyuma,
uwo Yesu Kristo azoba arimwe muri mpwemu yera amugaragarije mu bukozi bwiwe ubukozi bwiwe bwo mu ncuro ya kabiri, agaragaza n'ubukozi bwa Eliya mu ncuro ya gatanu n'ubukozi bwa Mose mu ncuro ya kabiri. Nuko rero mu kanwa kiwe mu ntumwa yiwe hava ijambo ariyo nkota y'amoga abiri, ni kandi umuriro wo mu byeshu gice cya 11 uva mu kanwa kiwe. Rero turashobora kubona mu buryo bugaragara neza ibanga ry'urubuto canke urubuto rw'ijambo rirema. Turashobora kubona ingene urubuto rw'ijambo rirema ruzogaragara ku munsi wa nyuma mu kuza kwa Yesu Kristo muri mpwemu yera, agaragariye muri marayika we ntumwa akora ubukozi bwa Yesu mu ncuro ya kabiri, ubwa Eliya mu ncuro ya gatanu n'ubwa Mose mu ncuro ya kabiri. Ariko hamwe n'ivyo byose nubwo biri uko, marayika w'umwami Yesu Kristo ntabwo ari Mose, nta nubwo ari Eliya, nta nubwo ari Yesu. We gusa ni igikoresho aho Yesu Kristo marayika w'isezerano aho azoba agaragariye, aho azoba ariko aragaragariza ubwo bukozi buhambaye butatu. Kuko muri uwo mumarayika ntumwa hazoba hari Yesu Kristo muri mpwemu yera. Marayika w'isezerano azoba agaragariye ngaho muri uwo muri w'inyama ku munsi wa nyuma. Kandi igihe ishengero ry'umwami Yesu Kristo batoranijwe bazoba ariko barabona uko kugaragara kwa Yesu Kristo agaragariye muri marayika we ntumwa, bazoba ariko barabona iki? Bazoba ariko barabona ijambo urubuto cyangwa urubuto rw'ijambo rirema, ariryo ryavuzwe ku ishengero ku batoranijwe ririko rirashitswa. Bazoba ariko barabona Eliya mu ncuro ya gatanu ariko arakora. Bazoba ariko barabona Mose mu ncuro ya kabiri ariko arakora, kandi bazoba ariko barabona Yesu mu ncuro ya kabiri ariko arakora nawe nyene. Ibyo nibyo byasezeranijwe kandi ibyo nibyo biterezwa gushitswa, kuko urubuto rw'ijambo rirema rutegerezwa kwama nk'uko ruri, ntabwo rushobora kwama ikindi kintu. Byaravuzwe ko ugendera ku farasi y'igitare mu bya 19 ari we mpwemu yera, no kuvuga Yesu Kristo muri mpwemu yera ari we marayika w'isezerano, ko azoza ku munsi wa nyuma mu mubiri w'umuntu. Igihe umwami wacu azogaragara ku isi, azoseruka ku isi, azoza agendera ku farasi yera derere nk'urubura, no kuvuga ngo azoza agendera ku ijambo ritunganye, kandi azoba ari Emmanuel mu mwuzuro. Kandi Emmanuel bisobanura iki? Imana iri kumwe natwe. Azoba ari Emmanuel mu mwuzuro, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu. No kuvuga ngo azoba ari ijambo marayika w'isezerano, ari we yahoranye ubwa mbere na mbere n'Imana, kandi akaba yari Imana, akaba yigize umubiri mu myaka 2000 biheze muri Yesu. Kandi turabona yuko yagaragariye mu mubiri by'agahe gato, umugabane uhwanye na buri gihe na buri kiringo mu isezerano rya kera. Ariko muri Yesu yarari mu mwuzuro wose. Yaragaraye kandi by'igihe gito mu ntumwa hamwe no mabuvugishwa ntumwa ba buri gihe, ariko ku munsi wa nyuma azokwambara umubiri mpwemu yera, marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho Yesu Kristo muri mpwemu yera azoba agaragariye mu mubiri w'umuntu muri marayika we ntumwa ku munsi wa nyuma. Nico gituma Yohana intumwa yashatse gusenga marayika w'umwami Yesu Kristo, ariko marayika yaramubujije, kuko nubwo Yesu Kristo azoba agaragariye muri marayika we ntumwa ku munsi wa nyuma, ashitsa anamasezerano, isezerano ryo kuza kugendera ku farasi y'igitare mu bya 19 ari wari ijambo rije mu mubiri w'umuntu. Jambo aje yambaye umubiri muri we nyama uhwanye n'umunsi wa nyuma, ari we marayika w'umwami Yesu Kristo. Nubwo biri uko, marayika ntabwo ari umwami Yesu Kristo, nkuko kandi atari n'umuvugishwa n'Imana Mose, nta nubwo kandi ari umuvugishwa Eliya, ariko muri we hazoba hari ubukozi bwa Yesu mu ncuro ya kabiri, bwa Eliya mu ncuro ya gatanu, n'ubwa Mose mu ncuro ya kabiri. Kandi ibintu byose byasezeranijwe yuko bizokugwa n'ubukozi bwa Yesu, bwa Mose n'ubwa Eliya, byose bizokugwa na Yesu Kristo muri mpwemu yera biciye muri marayika we ntumwa. Kandi rero gituma Kristo azoba ariko arahamagara yegeranya abatereje biwe n'ijuru rengaje nzamba, kandi azoba ariko arungika abamarayika biwe buno bukozi hamwe n'ijuru rengaje nzamba begeranya abatereje bose ku munsi wa nyuma. Nuko rero
mu gihe kimwe kimwe tuzoshobora tuzobona ukugaragara kwa mpwemu yera kwa Yesu Kristo muri mpwemu yera, kandi tuzovuga tuti ni ubukozi bwa Eliya nibwo buriko burakogwa. Ikindi gihe naho tuzovuga tuti ni ubukozi bwa Mose nibwo ariko arakora. Ahandi naho tuzovuga tuti ni mpwemu ya Yesu niyo iriko irakora. Ariko mwitegereze, ni marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, ari we Yesu Kristo muri mpwemu yera. Ni Yesu Kristo muri we wa Teofaniya agaragaye biciye muri marayika we ntumwa, kandi muri we hari ubukozi bwose. Kandi kubera ko hari ubukozi bwose, kubera ko muri we harimo ubukozi bwose, warashobora kugaragara mu buryo nka bwa bundi yigaragaza biciye mu mvugishwa n'Imana Eliya, canke nka kwa kundi yigaragaza biciye muri Mose, canke kwa kundi yigaragaza biciye muri Yesu w'i Nazareti. Ubwoko bw'Eheburayo mu ntambuko runaka z'uko kugaragara kwa Yesu Kristo muri mpwemu yera biciye muri marayika we ntumwa, bazobona ico bo bari barindiriye. Bazovuga bati uyu niwe twebwe twamye turindiriye, kuko bazoba bariko barabona marayika afise ikidomejo c'Imana nzima, afise mpwemu yera. Bazoba bariko barabona marayika w'umuvyeyi w'igihe c'indwi afise mpwemu yera, afise ikidomejo c'Imana nzima agaragariye muri we. Ni ukuvuga yuko bazoba bariko barabona marayika hamwe na marayika w'uhoraho agaragariye muri we, kandi bazovuga bati uyu niwe twebwe twamye turindiriye, kandi bazomwakira. Kandi aho hazoba hari Mose, hazoba hari Eliya, hazoba hari na Yesu. Ariko bose bimeze gute? Bose bazoba bagaragariye ngaho ubwo bukozi, ariko muri w'inyama uzoba witwa izina bawise igihe wavuka. Ni ukuvuga ngo igihe bazoba bariko barabona marayika afise izina nk'iryo azoba afise, bazoba bariko barabona Mose afise izina rishasha, bazoba bariko barabona Eliya afise izina rishasha, bazoba bariko barabona na Yesu nawe nyene afise izina rishasha. Mwumvise ingene byose vyoroshe? Rero mwumve ibintu byose vyama ku rubuto rw'ijambo rirema kuri uno munsi wa nyuma. Byose ibintu byose vyavuzwe n'ijambo rirema ry'Imana kugira ngo bizoshitswe muri iki gihe ca nyuma, ku munsi wa nyuma, mu gihe c'ibiruka bizifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami. Twarashitse muri kino gihe c'ubwiza cane, kino gihe twebwe twari kuboneramwo icamwa c'urubuto rw'ijambo rirema. Twari kuboneramwo gushitswa ku bintu byose vyavuzwe n'ijambo rirema, biciye mu bavugishwa bo mw'isezerano rya kera, biciye muri Yesu, biciye mu bigishwa intumwa, biciye n'abamarayika n'intumwa. Rero ni twebwe turiko turaronka inyungu z'ibintu byose vyavuzwe kugira ngo bizoshitswe kuri uno munsi wa nyuma. Kandi twebwe bwacu turugushitswa kw'ijambo, k'urubuto rw'ijambo ryavuzwe rivugwa n'abavugishwa bo mw'isezerano rya kera, ndetse na Yesu hamwe n'intumwa, ndetse n'abamarayika ba Yesu Kristo, intumwa za Yesu Kristo. Mbega Yesu Kristo ntiyavuze yuko ingano zizosarurwa ku munsi wa nyuma? None ingano ziri he zizosarurwa? Turi hano, turugushitswa k'urubuto rw'ijambo rirema ryavuzwe ririko rirashitswa kuri uno munsi wa nyuma. Turiko tuba mu gihe gikomeye cyane kandi c'ubwiza kurusha ibindi bihe byose, mu gihe ubwo icamwa c'urubuto rw'ijambo rirema aho kizogaragara ni uko ibintu byose vyavuzwe bigashitswa kuri uno munsi wa nyuma, kandi byose bizoba mu buryo buciye bugufi. Murabe bande ari ingano zizosarurwa kuri uno munsi wa nyuma? Abanyamerika, Latine na Karayibe baciye bugufi, ab'Imana izohamagara kuri uno munsi wa nyuma mu gihe c'ibiruka bizifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami. Murabe mu ngoro yari i Yerusalemu no mu ngoro yubatswe na Mose, tubona yuko ikibanza cari gito cane, carahera ha cane.
nta nubwo cyari gifise n'umuco, ariko Imana yaragiha umuco wari ukenewe ngaho. Ntabwo cyari kimurikiwe n'amatarandwe yaka. Kandi mwitegereze ahera hacane h'ingoro yo mu gihugu cya Kristo, ntabwo harimwo ano matarandwe yakijwe. Murabona, kuko ayo matara ahuye n'ibihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Ariko ntimugire ikibazo, ugushitswa k'urubuto rw'ijambo rirema rwasezeranijwe ku munsi wa nyuma kubwo kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, azoba ari umuco uzorabagiranira, uzotwungura ubwenge no gutahura kuri uno munsi wa nyuma. Murabe ingene ngaho mu ngoro hari akumba gato. Rero mu mubiri w'ibanga wa Kristo turafise igihe gito, igihe cy'ibiruko bizifuruka, ariko aho niho hari ibintu byose byari birahera hacane. Aha mu gihe cy'ibiruko bizifuruka niho higaragariza ibyo byose byari biri ngaho bishushanirijwe ngaho. Aho hari igishushanyo cy'ibirahera hacane h'ingoro iri mu ijuru, ndetse n'ibyari kubahera hacane h'ingoro yo mu gihugu ya Kristo, biriko biragaragazwa mu biremwa abantu. aribo bari kuba bariko bararya manu yanyegejwe ahera hacane h'ingoro yo mu gihugu ya Kristo. No kuvuga ngo bari kuba bariko bararya ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, ubutumwa buvuga ku kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare y'umuryango wa Yuda nk'umwami w'abami, hamwe n'ubuganza baganza mu gihugu cyacu kwisubiza ibyiwe, aje azananye n'abamarayika biwe ku munsi wa nyuma. Izo nizo mfungo zo mu gihugu batariye mu bihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga, kuko mu bihendwi batiroza kurya imfungo zo mu gihugu zukuza kwa mbere kwa Kristo nk'umwagazi w'intama w'Imana ukuri ibyaha iby'abari mu isi. Muri iki gihe cya nyuma naho ahera hacane turafise manu yanyegeje ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, ubutumwa buciga nino buvuga kukuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare yo mu muryango wa Yuda nk'umwami w'abami, hamwe n'uganza abaganza mu gikorwa ciwe cyo kwisubiza ibyiwe. Ubutumwa imfungo zo mu z'ubugingo batashoboye kurya mu bindi bihe by'ishengero no mu bindi biringo. Imana yari yarabibikiye twebwe muri Amerika Latine na Karayibe mu gihe cy'ibiruko bizifuruka, hamwe n'ikiringo cy'ubwami, hamwe n'ubutumwa imfungo zo nizo zizokuzura abo ku isi bose, kandi abo ku isi bose n'abayibako bazokuzura ubwenge bwo kumenya Uhoraho nk'uko amazi abugereye mu kiyaga. No kuvuga ngo abantu bose n'isi yose bazokuzuzwa ubumenyi bw'ukuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare y'umuryango wa Yuda nk'umwami w'abami, hamwe n'uganza abaganza nk'uko cyo kwisubiza ibyiwe, aje azananye n'abamarayika biwe. No kuvuga yuko ibintu byose twakiriye muri iki gihe cya nyuma nibyo mu nganje y'imyaka igihumbi, nibyo bizoba biriko birabwirwa abantu bose bazoba babayeho kuri uno mubumbe w'isi. Ariko twebwe ni twebwe ba mbere turonka uwo mugisha, nk'uko mu myaka 2000 iheze abambere barose imfungo zo mu gihugu z'ubugingo mu kuza kwa mbere kwa Kristo babaye abigishwa b'umwami Yesu Kristo. Hanyuma abantu nabo bose baragaburiwe izo mfungo zo mu gihugu mu bihendwe canke mu ntamboko ndwi z'ishengero z'abanyamahanga. Rero turashobora kubona aho twisanze muri iki gihe cya nyuma n'impamvu Imana yadushize muri Amerika Latine na Karayibe kugira ngo tube kuri uno munsi wa nyuma, no kugira ngo tubone twakire n'imigisha y'urubuto rw'ijambo rirema rwama ivyamwa. No kuvuga ngo hakagaragara ivyavuzwe mu bihe byaheze kugira ngo bishitswe muri iki gihe cya nyuma. Kuri jewe ryari bakora ridasanzwe kubana namwe ndabashingire ntahe y'ibanga ry'urubuto rw'ijambo rirema. Ese imigisha ya Yesu Kristo marayika bisezerano yoba kuri umwe wese muri mwebwe no kuri jewe nanje, kandi vuba twese duhindurwe tunyakugwe nk'uko Kristo yabisezeranye, aribyo biri mu rubuto rw'ijambo rirema, aribyo bitereza gushitswa muri umwe wese muri mwebwe no muri jewe nanje, hamwe no mubera bo mu bihe byaheze barindiriye umuzuko bari mu mibiri ihoraho. Kandi kubera ko ibiboneka byaremwe mu bitaboneka,
ivyo biboneka canke ivyo bizogaragara ariko ari guhindurwa k'umubiri wacu, umubiri musha tuzoronka, ivyo biri mu bitaboneka, biri mu rubuto rw'ijambo rirema. Nico gituma bitegerezwa kwigaragaza muri iki gihe ca nyuma. Biri mu rubuto rw'ijambo rirema riza kandi rikaba riri mu buringanire bwa gatandatu, kandi bitegerezwa kwigaragaza mw'ubu buringanire nk'uko byasezeranijwe. Ese imigisha ya Kristo umukiza wacu yoba kuri umwe wese muri mwebwe no kuri jewe nanje, kandi vuba twese duhindurwe tujanwe mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mw'ijuru, mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Ndasigana hamwe natwe bundi busha Revera Miguel Bermudez Barine kugira ngo abandanye asozere muri iri joro igice cacu ashimira Kristo ko bw'imigisha yiwe iri mu rubuto rw'ijambo rirema, ariyo iriko irahinduka ukuri ishitswa kuri uno munsi wa nyuma. Natwe ni twebwe turiko turaronka inyungu z'urwo rubuto rw'ijambo rirema rwasezereje ko ruzoshitswa kuri uno munsi wa nyuma. Imana ibahezagire kandi mwese mugire ijoro ryiza. Hamwe natwe Miguel Bermudez Marine.